kenshi bakunda kwituga abaririmbyi yuko muri music ata amafaranga ariyo niki bababwira muri music amafaranga arahari ariko gusa tubuze indinganizo tubuze organisation cyangwa structuration y'akazi kacu ku buryo amafaranga twitaba ku mafaranga burya ntaje ahantu hari akajagari ready yo kitaba tayari bashita prototype imana natwe teke gukora ama prototype tuteje kuri marché ariko ibindi bikorwa bivuye hanze bikoma kumyago natwe twitunganye kujye kuri marché tujana ibikorwa biri tayari biri peaufiné byaheze hanyuma duheze duhigane n'abandi bavuye mu mahanga bazanye ivyaheze ko natwe tuzanye amaburuyo kuri terrain n'ibingi byo kuvuga ubumenyi usanga turiko turakora ibintu ubumenyi budakwiye usanga ego c'est passion muga passion yonyene sans savoir ntibikwiye mba aho ni kwa bose bigona kino gisata mvuga ko kino kintu ari kintu kitwega ko imbere yuko kuzakora ivyo abandi malakune ari kubandi ifo nkavuga ngo imbere kuza gutosora igisho rya mugenzi wawe gagize banze witosore wewe Sisi bakunzi ba Open Mic muri Miss Patrick umwaka mushasha nibikorwa bishasha wa 2023 Master Music bonane kuri twese bakunzi ba nje bakunzi ba Keza meze neza cyane turi bazima duhema mana yadufashe tukaronka nakaje mutufungura abari bon cyane namazi yo kuno umwaka wahereje neza kuko Dani waragiye muri Maroc gufata inyigisho zikei umunyu muragaruka kandi turabona ko muri ino ndwi nyene hariho n'ibindi bishasho dufitiye ubigenza gute nk'umuririmbyi ubusanzwe jewe ngene narihebeye kino gisata nakihebeye nta kindi kintu ndafite ibyo nkora bindi nk'umu entrepreneur mugabo nari haye ko ni buri igice kimwe yanje ku munsi kiba kirisakije ku muziki vyawo gutegura kuri codinga gukora amaklipe dimo nivyo hajya n'igihe abantu babona ibikorwa hanze kuri marché bitasose byinshi mugabo bakibagira ko natwe yagiye turikora muri studio bitaza kuri marché hajya rero niho turiko turakorera cyane ibyo umuntu akora cyane sujya yasohoye ukora cyane dimo wasohoye ago bayerekanye biko byahiye ego sino ibikorwa birahari byinshi kandi mu nkora jo n'umurango kuri ivyo nyene arabashaka kukubona ukora clip video nziza kuba aragiye muri Maroc ukaronka amahigwe kuba uri kurategura igikorwa kizobejo benshi bakavuga ati ni umuririmbyi nkatwe ariko kenshi bakunda kwituga abaririmbyi yuko muri music ata amafaranga ariyo niki bababwira muri music amafaranga arahari ariko gusa tubuze indinganizo tubuze organisation cyangwa structuration y'akazi kacu ku buryo amafaranga twitaba ku mafaranga burya ntaje ahantu hari akajagari amafaranga ntaje ahantu hari désordre amafaranga burya yitaba umuntu yitunganije yatureje byose ku buryo aza ahantu asashe bibona mugabo kiri mu rine amafaranga araguhunga nayo nyene bisaba ko ubwira abaririmbyi bagenzi bavuga ati ni bafungure amaso batangure bara yaso gufungura amaso ahubwo nanje birandaba ivyo Steven ndabwira gusa ngo ni vyabo gusa ko nanje ndashaka ndabikorera ko nuko twitunganye neza kuko mu byo nabonye bituma ataho tuja nuko tusanga twabana imyidogo mugabo nitukora ikintu nuvuga self evaluation yo kwiraba hama kwisuzuma no kwikosora ku buryo kuri market nk'abantu bakora nk'ibintu ma produit kudandaza burye bajana kuri market ikintu kiri ready cyaciye muri BBN bagakisuzuma nuvuga ubuziranenge bwaco ku buryo kuri market kiba kiri ready yo kitaba tayari bashita prototype imana natwe teke gukora ama prototype tuteje kuri marché ariko ibindi bikorwa bivuye hanze bikoma kumyago natwe twitunganye kujye kuri marché tujana ibikorwa biri tayari biri peaufiné byaheze hanyuma duheze duhigane n'abandi bavuye mu mahanga bazanye ivyaheze ko natwe tuzanye amaburuyo kuri terrain urumuririmbyi ukaba n'umuhinyanyuzi iyo bavuze bifirahe muri industry
no gisata cha producer nibaza ko ushobora ho kuvuga ko gatoyi no gisata c'abaririmbyi ashobora kumpa kunsigurira gusobanura sino kubwira vyinshi ngo bifirahe kuko ni kiganiro tuzokora nzoza muri yakeza tukore deba vraiment ikwiye kuri ivyo bintu ariko gato irashaka gato kuri ico kintu aho bifira ko tukora ibi biryoshe sinzi ko ego tutabuze ikintu novuga nka ama structure artistique et d'abord apana ngo donc y'abantu bose individuellement ku muri imvyo wese akeneye ishobora kwita organigramme ingena akora akazi kiwe dimwe akaba afise mu directeur artistique akaba afise manager akaba afise donc mu financier cyangwa umuntu akora planification akaba afise umuntu dimwe akaba afise dimwe equipe iri nyuma yiwe cyo kumufasha gusunga akazi kiwe neza kuko muri byitunganije neza naho environnement itoba yoroshe ashobora gutobora akaja kudandaza hanze y'igihugu akadandaza hariho hose dimwe ego hariho ivyo tubura biva ku bandi leta yadukorera abagwiza tunga dukorera ariko natwe ubwacu indani twitunganije neza bisako twitunganya hama rero ikintu cyo kikaca kija hamwe na bimwe byo kuvuga ubumenyi usanga turiko turakora ibintu ubumenyi budakwiye usanga ego c'est passion ubwa passion yonyene sans le savoir nibikwiye umva aho ni kwa bose bigona kino gisata nivuga ko kino kintu ari kintu kitwega ko imbere yuko uzokora ivyo abandi malakune ari ku bandi fo nkavuga ngo imbere yuko uzogutosora igisho rya mugenzi wawe gagize banze witosore wewe natwe tubanze twitosore aho bindi tubone ko artistiquement professionnellement administrativement tumeze bien hama ico gihe cyo tugira kuvuga ati we natwe byanje nabejeje nawe nkorera ibindi tashe yawe muri minsi bakuba ruri indege waragiye muri Maroc Double J bikunze neza ngiyani mu France Paris kinani Double J mu France hanyuma Arvin na Mona Ward bikunze ngiyani muri Belgique Dramati turumva kari Canada Sadbi hari ivyo nawe yemeye kuzokora tu mu Faransa n'ahandi nk'amatalent gutubona gute byo terambere muri musique umuziki wanashaka urumajije ngo bifira he niho nagamere kawaida umuziki wundi ntaho bifira dimwe hariho aho hari amalaki yuni kandi burya nta nyambo ibura gahonzi cyangwa nta mwongo buri sato kuko no muri Amerika burya industry zabo hari imyidogo je mpandaba media yaho muri za Etats-Unis za France usanga abantu biko ridoga ngo itegeko kanaka dukeneye leta dushirireho nkeje bundi muri Maroc niho nabonye bashize itegeko ejo bundi ayi itegeko beka bushiraho mu bijanye na copie privée tuba nga bateye imbere ngabanye bafite twababura nisho kimwe niwe wacu rero hari byo tubura mugari ni byinshi dufite byo kwiratira kuko nanje nagiye muri RFI découverte higano ya Afrika n'abandi bantanguriye imbere nibaza ko umuziki ukora kura ku rugero utigeze ukurako kuri ico kintu naco nari mvuze nisho kintu nagenda kivuge ko abaririmbyi barashaka sugambira bibaye ko no kuri abaririmbyi bakira bafizo baragenda bafizo bayiroriro bare bafise ngine bagenda kurimbira cyane communauté z'abarundi hanze muri diaspora n'ubure ko bibandanye no kumagina yakurikiye bafizo bitashe bihagarara kuri bo gusa ikintu ciza cyane mugabo je cyo mvuga sico gusa ko to visa diaspora y'abarundi n'abanyarwanda ahubwo tuvize kugera kuririmbira tukarimbira nko muri arena muri Bercy arena 02 Londres dimwe hamwe usanga turirimbira natwe kuri turirimbira communauté y'abantu atari abarundi gusa cyangwa abantu batumva ikirundi gusa niyo ndoto numva ko twogira ko gusa nitu shimishwe no kwa nduri indege ndagiye kuririmbira aba diaspora bari muri Congo bari muri mugabo nawe ni intambwe kwishimira kuko deja kumuririmbyi wewe ni CV muri parcours yavuga ati ndaza kuririmbira mu bihugu nibi umva hari ni intango mugabo dukomeze nitu niko twa vyaje tubanda gitugira inyota n'inzara bizogenda neza okay hama rujye rukundo tumaze iminsi tubona mu barimvyi y'Sadbi bahuye na Natasha bahuye na Fizo na Bezroom vaccines arico vyica canke arico vyungura muri musique neza ko umuziki
umuziki decision y'umuririmbyi bizineza ko ari byiza neza ko ari byiza ko bituma nk'abantu bakuze badatahura umuziki babitahura neza kuko iyo twaba turi mu nduru gusa uko bo ntibamenya ngo turiko turagira amashowbiz cyangwa turiko turiryohera babona kwago vyayangaye abati bagiye abantu barashonje baza kuturira ingwane bafise mugabo bariko babafisha amashowbiz uko bimwe twita amabuzz n'ibindi ati bakashaba badukota nabi mugabo baza ko kuri monde exterieur inyuma gatoyi y'umuziki bije baravyakiye neza kandi babona turabakeneye harimo ba autorité harimo ba investisseurs harimo ba sponsor ba finance ba sponsorize kuko dukora maze ko iyo feedback y'urukundo no gushigikirana canke teamwork iyo message baba batanze nk'abarinzi bakuze baba ene bizi generation ziki active novuga ko abari message nziza je ndabishima yego niko babwira abakunzi bawe muri rusangi n'abazoza ejo ubatumirira nza kugushigikira ibikorwa vyawe bakunzi banje bakunzi ba umuziki w'Urundi bakunzi umuziki wa live music ndi hano ngo ndabatumirire igiteramo canje kigiye kuba uno munsi vendredi le 27 janvier kuri IFB ni hano muri centre ville benshi barahazi aho hitwa kuri centre kuri CCF dis-moi ni concert iza gutangura 18h30 gushika 20h30 iyo concert rero nza kuba ndi jenyene ariko ndase band rimwe n'abandi baririmba baza kuririmba mu DJ zo kuvanga umuziki ariko jewe ndaza gutanga le maximum yanje nakoze ama repetition akwiye kuko biri muri bimwe nize umwaka uheze wose maze ndiko ndakora no kwita kuri branding akazi kanje novuga ko live music nasanze ariyo marché isoko ihari kuko nkanje va kuri vision mafise kuba nkeneye ko muziki wanje ndawusohora hanze playback nija hanze ku masabukuru akomeye ba concert akomeye umva ndiko rero ndabikorera ko maze umwaka wose ni mu repetition umuntu aza kuzana umunsi aza kubona rero iyindi brand ya Masterland muri performance ya live music 100% byukuri ndumva ndi excité kubabwira ko muba muhari no munsi domis guys ego tugushimire cyane kandi n'abandi barimvye bagenzi bawe babone gukora ama live music hariho batangiye kuza batrizo na Lab Boy n'abandi then iryo soko risigaye rihari muri no mezi ndagushimire cyane Masterland kuko na muri open mic mwakoze cyane kuma kano kanya mubaho rwose